Itanguriro ikigabane ca gatandatu. Uko ingeso z'abantu zononekaye mw'isi. Maze abantu batanguye kugwira kw'isi bavyara abakobwa, abana b'Imana, bitegereje abakobwa b'abantu babona ari beza, barongora muri bo abo bitoranirije bose. Uhoraho aravuga ati mpwemu wanje ntazokwama aranyinyurana n'umuntu ibihe vyose, kuko ari uw'inyama gusa, nuko rero imisi yiwe izoba imyaka 120. Muri ico gihe hari bigatanya mw'isi, no mu gihe co hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu bakavyarana nabo abana, nibo babahizi ba kera babaye ba rurangiranwa. Nuko Uhoraho abona ibibi vy'abantu ingene ari vyinshi mw'isi, kandi ko ivyiyumviro vy'imitima yabo vyamugoreye gukora ibibi gusa na ntaryo. Uhoraho yicuza ico yaremeye abantu mw'isi, bimutera intuntu mu mutima. Uhoraho aravuga ati abantu naremye nzobamara mw'isi, uhereye ku muntu n'igikoko n'icikwega n'ikiguruka mu kirere, kuko nicujije ico nabiremeye. Ariko Nowa we Uhoraho aramushima. Uru nirwo ruvyaro rwa Nowa. Nowa yari umugororotsi, ntiyagira agasembwa mu gihe c'urunganwe rwiwe, kandi Nowa yagendana n'Imana. Yavyaye abahungu 3, Shemu na Hamu na Yafeti. Kandi isi yari yononekaye imbere y'Imana, yuzuye umuryano. Imana yitegereza isi, ibona ko yononekaye, kuko abari n'umubiri bose bo mw'isi bari bononye ingeso zabo. Imana ibwira Nowa kubaza ubwato. Imana ibarira Nowa iti ndamaramaje guherengeteza abari n'umubiri bose, kuko isi yuzuye umuryano ku bwabo, nuko nzobarandurana n'isi. Wibazire ubwato mu biti vyitwa goferu, ubucemwo utwumba, ubuhome ishishi imbere n'inyuma. Uzububaze utya uburebure bw'umurambararo bw'ubwo bwato buze bube amatambwe 300 y'ukuboko uciriye mu nkokora, amakika nayo azaba amatambwe 50, uburebure bw'igihagararo buze bube amatambwe 30. Kandi ubwo bwato uzubuca amadirisha azasigaze itambwe rimwe kuva ku musozo ahahera hejuru. Umuryango w'ubwo bwato nawo uzuwushire mu rubavu rwabwo, kandi uzugerekeranye utwo twumba 3, utwo hasi n'utwo hagati n'utwo hejuru. Maze nanje nzozana umwuzure w'amazi mw'isi, ngo mperengeteze munsi y'ijuru ibifise umubiri vyose biri n'ubugingo bihumeka, ibiri mw'isi vyose bizopfa. Ariko nzoshinga isezerano nzogusezeranira, uzokwinjirana muri ubwo bwato n'abana bawe n'umugore n'abakazana bawe. Kandi mu bwoko bwose bw'ibiri n'ubugingo bifise umubiri, uze winjize muri ubwo bwato 2, kugira ngo birokokane nawe, ivyo bibe ikigabo n'ikigore. Mu biguruka nk'uko amoko yavyo ari, no mu bitungano nk'uko amoko yavyo ari, no mu vyikwega hasi vyose nk'uko amoko yavyo ari, 2 vy'amoko yose bizoza aho uri ngo birokoke. Kandi uze wijanire mu biribwa vyose ubiziganye, kuko bizoba ivyo kubatunga mwe n'ivyo muri kumwe. Nuko Nowa abigenza atyo, uko Imana yamubariye kose niko yakoze.